Turongeye kubaramutsa inshuti namwe bakunzi mudahengeshanya gukurikirana programu zitandukanye ibiganiro vy'imbonesha kure GCTV. Ndazi ko muri benshi mari murindiranye gishika ikiganiro canyu natwe turafise impano. Ca kiganiro gisanzwe nyene gihakaryo abafise impano zo kuririmba kugira ngo baze bidagadure babereke ivyo bashoboye. Muri studio rero za GCTV hamfise abatumire badasanzwe bava mu nshinga ry'Abadiventiste mu munsi w'indwi y'Isororezo. Ni chorale isanzwe imenyerewe cyane, chorale bita Dawn Joy. Dawn Joy yarabikoze birashimwa, yarasohoye indirimbo nyinshi zagiye zikoreshwa mbere ahatandukanye. Rero uyu munsi nibo turi kumwe nagira ndabatumirire rero kugira ngo mubane natwe mubane nabo kugira ngo mushobore kumva akabava ku mutima. Rero tubinjire neza na neza mu kiganiro, natwe turafise impano. Ngaha mfise abatumire batatu nagira ndabakire. Duhere ibumoso bwanje, utubwira akazina kawe maze tukwakire. Ego murakoze. Jewe nitwa Diane Nshimirimana. Benshi mukunze kuntazira ngo guma ku Mana. Ego guma ku Mana, Nshimirimana Diane, turakwakiriye. Murakoze. Aha iburyo bwanje ndi kumwe n'umusore, sinzi ko ari umusore, ndi kumwe n'umwigeme, nabo baraza kubitubwira, nabo nyene turabakira ariko tubanje kubasaba ngo bidondore. Ego me murakoze, ku kazina nitwa Nizigimana Amede Abo, abandi muririmbyi wa Dawn Joy Singers. Mbandirimba icyo rya kane. Ego Amede turakwakiriye muri studio za GCTV. Okay, karibu. Hanyuma turi kumwe kandi n'umwigeme ngaha, arashobora nawe nyene kutwidondora. Ego nanje ku mazina banyita Julienne niyo buhungiro. Abandirimba muri Chorale Dawn Joy Singers, abandirimba ijwi rya mbere. Ego murakoze cyane. Julienne turi kumwe kandi na Diane, bamwe ngo bamutazira ngo makumana. Hariho kandi Amede nawe nyene n'umusore tubona ko agikorwa c'Imana yagihagurukiye. Amede turabakiriye rero muri rusange nka Chorale Dawn Joy muri studio za GCTV. Ego murakoze cyane age twabyishimiye. Okay Diane, ndagusabe ubanze uramutse abakunzi ba GCTV bariko badukurikirana. Ego muragize neza kumpa akanya ko kuramutsa abakunzi bacu twese muri rusangi. Turabaramukije mu izina rya Yesu, niko twabivuga ko turabakirisu. Ego hanyuma tubasaba kugira ngo muze mufatanye natwe muri iki kiganiro. Ego okay Julienne, nawe akajambo ko kuramutsa abakunzi ba Chorale Dawn Joy ariko kandi n'abakunzi mbonesha kure GCTV bazokurikirana kino kiganiro. Ego wumva nanje ko baramutsa gusa no kubatera intege nyene kugira ngo baze badukurikirane. Barakaze cyane reka. Ego reka kumbure na Amede nawe nyine bigenze nko abandi babyenjeje. Amede. Ego nanje ndabaramukije mwese muri kano kanya mugiye kudukurikirana. Twabasaba ko mutuba hafi kubakurikirana ibiganiro tugiye kugiranira ngaha muri studio. Ndetse muraza kuryoherwa cyane. Turabaye ikaze rero. Ego mwamaze kuvyumva n'abantu bakeye mu maso uriko rabaraba mu vyukuri bazi ivyo bakora. Ni chorale yagiye kundwa, nico cyatumye mbere ego jewe ndabarondera kugira ngo tuze dukiranira ikiganiro. Ni nyuma yaho duheruka kuronka ubutumire bwanyu buriko baratumira andi makorale yuko mufise na event, ni concert nabonye show izobishushe iriko iraca ku marezo sociaux. Sinzi kumbure ko Amede ashobora kugira icyo atubwiye ku by'iyo concert imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina. Ego me murakoze nkuko bamaze kubibwira abakunzi. Tumaze iminsi tubategurira album audio. Iyo album audio nayo iri mu rurimi rw'Igiswahili. Afite ni indirimbo zagiye zikundwa, twagiye dusabwa n'abakunzi bacu. Amatona ko byo bavyiza tuzishize mu rurimi rw'Igiswahili kugira ngo bari hakurya y'amazi nabo nyine bumva ubutumwa dutanga byoroshe. Hanyuma rero iyo album yo kubasohorera tuzotanga izo ndirimbo ku igenekerezo rya 27 kwezi k'umunani mwaka wa 2022. Iyo album yitwa ngo
ulinde moyo wako. Ulinde moyo wako. Ego tugushimire cyane ndibaza turaza kwinjira neza mu tubwire ibyo ari byo. Ni naco cyatumye nca ndabarondera kugira ngo imbere yuko iyo concert iba ndababaze ingene mwiteguye. Rero reka ntangure mbaze mbega nkuko amakuru namaze kumva yuko Amede ashobora ari kuba ari umwe mu barongoye iyo Chorale Dawn Joy. Dawn Joy ni iki? Dawn Joy yatanguye ryari? Ego murakoze cyane. Dawn Joy ni chorale ikorera mw'ishengero ry'Abadiventiste b'umunsi w'indwi. Kaba yatanguye ari groupe ariko iratera imbere iba chorale yemewe n'ishengero. Yagiye kuba chorale umwaka wa 2008 kwezi kwa 12 basi nuko. Ego no kuvuga ngo wewe umaze mu myaka ingahe ico gihe iyo ma etape yose yagica ko wewe wari umuririmbyi wa Dawn Joy? Oya ahubwo nari mu mugwi y'abana ry'Isabato. Gusa nayinjiyemo imaze imyaka ninjiye mu mpera za 2012. Okay, reka tubaze Julienne wewe Chorale Dawn Joy wayimenye ryari byakujemo gute kugira ngo uyinjiremo? Ego murakoze cyane. Mbo Chorale Dawn Joy nayimenye kubera nyene ikorera muri iryo shengero nsanzwe nsengeramwe. Ariko ntimwana rivutse. Ni shengero iriya kuko abariko badukurikirana bakeneye kumenya ni ishengero ry'Abadiventiste mwagumye muvuga ishengero ry'Abadiventiste ariko ni menshi. B'umunsi w'indwi rya Sororezo. Ego Sororezo. Rero nari mu migwi y'abana gusa nyene nanje numva nyene ndava mu bana ndagenda mu bitegura hama ndabatizwa kuko hari amakorale menshi gusa nahisemwo Chorale Dawn Joy kuko indirimbo zabo zarangyohera cyane. Ego aho rero igihe watangura guhonyuza ukuguru mu ma repetition ya Chorale Dawn Joy hari ryari? Basha ntavyo nibuka. Areze imyaka myinshi uri muri Dawn Joy. Ego si mike. Reka tubaze Diana wewe tugize imisi twumva yuko indirimbo zawe kumbure usanzwe unaririmba no ku giti ciwawe. Diana yamenyekanye ku ndirimbo nyinshi harimo n'indirimbo Guma ku Mana, mbere wanabitubwiye yuko banayigutaziriye ubahuciye aho guhamagara Diana bamwe bahitamo kuvuga bati ni Guma ku Mana. Rero numva yuko Chorale Dawn Joy irimwa abantu babunyoye. Wewe wagiye muri Dawn Joy ryari? Murakoze. Jewe natanguranye nayo. Natanguranye nayo ariko nari nkiri muto. Nari nkiri muto cyane ariko kubera ko naririmbana n'abasaza banje n'abakuzin abakuzine nari ndavyishimiye kandi nyene nubwo nari nkiri muto narabikora neza. Aho naguciriye mu hari nko mu mwaka wa ryari ugereranije? Hari muri 2008 nyene mu 2008. Oya. Hari muri 2016 2007 guca. Mu 2006 n'indwi. Kubera ko muri 2008 niho yemewe nka chorale. Ubundi mwaririmba nka band. Rero nari nkiri muto cyane kabisa ariko nyene nari ndavyishimiye kandi nyene narabikora neza pe. Ego hagati yo kwinjira muri chorale no kuririmba ku giti cyawe kuko indirimbo zawe twagiye tuzumva ni giki cyatanguye? Natanguye muri chorale. Ego Okay, neza cyane murakoze cyane. Reka rero twumvirize iyi chorale ibanze iducishiriza ko akaririmbo kamwe mu zisanzwe zarosowe hanyuma mu byukuri mumbiriza abantu ndiko ndababwira nti ni chorale idasanzwe. Ntituja no gukoresha ama instrumentale baraza kwikora ku majwi yabo. Amajwi yabo basanzwe bafise bimwe bita vocal n'abantu babikora neza baje ko turirimbira indirimbo mwe bahisemwe kumbure natwebwe turabafasha twebwe dusanzwe twarazishimye izo ndirimbo. Ibuka amasezerano wagiranye n'Imana yawe cyagihe wari mu vyago uvuga ko ibigukijije uzoyishimira none raba juti wibagiye aho
yagukuye yagukijije ibyago yagukijije ibyago ariko ntuyishima kandi yarakurinze wasezeranye yuko uzoyikorera mu nzira nziza cyane. Amen. Amina. Ego ni indirimbo bamwe bahora bavuga ngo kwinjira mu mpwemu uriko urayiririmba usanga wabikoze sinzi ko ari mpwemu iba yakwinjiyemo canke kare uba winjiye mu mpwemu ngira ngo ni kimwe muri ibyo. Ibuka amasezerano wagiranye n'Imana yawe. Iyo album ari album zakunzwe mbega mwebwe nayahe mayeri mwakoresheje kugira ngo indirimbo nk'izo zishobore gusakara abantu banaziririmbe ku buryo na jewe mwumva ko mfise nk'amanota 8 ku 10 kandi tutagiraniye integuro. Ndeka mbaze Amede mukuru wa Chorale. Ego murakoze nta mayeri numva ko twarashizemo kubera igikorwa dukora sinabwo ari cyacu ndikorwa n'iki Imana cyo dukora gusa nuko tucishimira tukagikunda tugasenga basi. Ego ndiko ndumviriza amaju yanyu agenda ku rutonde no kuvuga ngo ni ibintu bisaba ko mwarateguye neza. Mbega bibatwara umwanya umeze gute? Indirimbo muzitunganya gute? Harimo bamwe bita abahimbyi cyangwa abakompositeur. Bon bisungiki ama repetition muyakora gute kugira ngo mushobore gusohora ikintu kimeze ciza nkuko kandi n'abandi bantu bagikunde kuko turazi ko amakorale ari menshi sivyo Gadiana? Yego amakorale ni menshi mugabo nyene hariho amakorale wumva ngo ariho kwizina ariko adashobora no gukora ibikorwa ngo biboneke indirimbo zikundwe nk'izi wanyu. Ego murakoze nkuko mubivuze korale kizwe impano zitandukanye hari abakompoza hari abigisha hari abahanura ibyo byose bitegerezwa kuba muri korale nama mukono dukora ama repetition ubwa mbere bwobwo ubanza kuja kuba umuririmbyi ubikonze ukabikonda ukabyishimira ama repetition nayo uyakora igihe cyose uronse umwanya hanyuma hageze ko duhura naho mwese bageze ama entraînement muhiriwe hageze tushitse hamwe rero tukaririmba imbara ahantu ndashoboye gushika dufise abadufasha kutugorora amajwi ati ari kugira nuko rero tuyakora. Reka mbaze Julienne no kuvuga ngo ni igikorwa kidasanzwe bakubwira ati genda muhira ariko muhira ntuje kuryama uraze ko umwana w'umukobwa bafise utuntu tumugora wowe wibuka gute uti iyi ndirimbo ndagiye kuyantere na jeje nyene bakumva umuntu ari kararirimba bamwe bati wewe wasaze ubigenda gute? Ego murakoze cyane hama uko ndabigenza iyo turi mu ma repetition turarepeta iyo twagiye nko kurepetera kuri eglise turafise ukuntu turi codinga indirimbo mu matelefone hama turafise groupe tuzihanahana muri ya groupe rero iyo ngeze muhira ndaja muri ya groupe nkumviriza nk'indirimbo tuba twarepese hama nkagira entraînement mu buryo nk'ubwo yego hama bikanyorohera kumenya ya ndirimbo vyoroshe. Yego Diana wewe bigenda gute? Bigenda gute ko twumvise amaju yanyu ahari amaju meza cyane n'amaju umuntu yo mu by'ukuri yo kwama yifuza kumviriza? Diana wewe urikora gira iyo repetition ubigenza gute kugira ngo nukumbure n'abariko baradukurikirana bashobore kuzokwigira ko bati bwabo ni nanje nkoze byoshoboka? Murakoze. Icambere novuga nuko jewe kuva Chorale yitwa Chorale Dawn Joy gushika uyu munsi ndumutoza entraîneur entraîneur rero jewe ndakora cyane kubera ko jewe ntegerezwa kuba ari jewe ntangura kuba ndabizi imbere y'abandi kubera ko jewe sinza kwigisha ivyo ntazi urazi ko mwarimu atangura agategura hari hanyuma kaza kigisha ndabikora nyene n'umwete mwinshi kabisa kugira ngo simaramare imbere y'abanyeshure. Ego kandi rero biranyorohera ntabwo ari ibintu biruhije bigumye byongumira niki oya biranyorohera kubera ko ndabikunda cyane je ndakunda cyane kuririmba.
iyo ndirimbo turiko turayumviriza ni indirimbo usamaye gatoye ukaduza ko octave imwe umuntu wosanga yabuzi yaja mugabo ngerageje mwebwe kubumviriza ahaduga hamanuka hose murashika ubuhinga n'ubuhe mukoresha muri Dawn Joy kugira ngo aho hantu muhashike reka ngaruke kuri entraîneur Diana tubwire neza na neza aho hantu naho bahaduga hose muhashika je nibaza ko nta buhinga buhari nta buhinga sinovuga ngo hariho ubuhinga ngo dukoresha birenze ku buryo ego urashobora kubera ko usanga nyene abantu ntitunganya impano canke ntitunganya ubumenyi ego hariho nk'usanga nyene bigora hanyuma ukamujako ukamugorora hanyuma kubera ko nawe aba bikunda aba vyiyumvamwo nawe nyene ntibimugore agahita nawe nyene ugaca usanga nyene ibintu bigenze neza ku bisanzwe twebwe dukora ibintu twumva dukunda ego mu yandi majambo mwebwe muvuga muti kugira ngo ikintu cyose kigende neza no kuba ciyumva mukagikunda kabisa ego ariko rero reka mbaze subire ngaruke iburyo bwanje mbaze chef wa chorale ndazi yuko kugira ngo abantu bashike kwihangira nyezina nk'amayo makorara bakomakomeye amaze igihe kinini baba bafise abana bakiri bato nka pepiniere abana bariko barakuza hanyuma bakaza barabakuramo bavuga bati wewe wamaze kuba mire uri umuntu ageze kuba woja muri chorale akacaza kumbure niho ijwi ryiwe rishobora kuba ryotunganywa neza nkuko muvyifuza muri Chorale Dawn Joy iyo migwi mito mito iriho kabisa twiyemejwe nako ihari ishingiro rya Sororezo kabisa mu twebwe kugira umuntu yinjiye muri chorale ko kenshi turazinanye n'abantu twirigwana hariho imigwi mito mito y'ishure ry'isabato ry'abana no tubabonera tibye muntu uwo muduga ko kabisa yova mu kintu nuko rero tubigenza none mwebwe ni bimwe bita recruitment kugenda ukavuga uti uyu muririmbyi arashobora kudufasha canke umuririmbyi arashobora kuza kifatanya namwe uko abishaka wewe hanyuma mwebwe mukamwemerera canke nimumwemerere bigenda gute iyo mubonye umuntu afise iyo ngabire yo kuririmba haba mu bana mukavuga muti uyu mwana wo mukurikirana yova mu kintu canke mubakuze mukavuga muti uyu muntu yodufasha muri soap muragenda mukamubwira muti twe turakwifuza canke murindira ko uwari we wese abitura mukavuga muti imiryango iruguruye kuba ari we wese ego murakoze mu bisanzwe uri umuntu ukora neza ntabwo rondera umuntu ntabwo niwe akorondera uko bigenda tubwe ngo turavuga ati uno mwaka turagira kwitemo hanyuma rero ubyifuza twe turindira uwuje akakirete hanyuma tukaja muri chorale komite ya chorale kavyigaho tukaraba umuntu tunyabereye turamwemerera bishitse umuntu akifuza kuririmba mugabo hari abantu burya bashobora kumva karirimbo nkako muhejeje kuririmba ndaze ko bariko baradukurikirana bumva nabo nyene mengo baba baririmbye muri Dawn Joy ariko akaca agenda muri ya repetition bikaca byanka Diana akamugorora mugabo akagumagoramye yego mwebwe muraheza mukavuga iki mutibandanya ko umuririmbyi wacu bitagenda canke muramusezerera ego murakoze iyo umuntu yumva ko yokora ikorwa c'Imana vraiment twofata ingingo yo kumusubiza inyuma turamureka kuko Imana yaduhaye ubwenge kandi kibwirwa n'icyumva kirekwa n'ikibona neza ko umuntu adafise ibintu by'amagorori mu mutwe cyangwa adafise ni problème borashaka kumwigisha akamenya rero ntabwo rero ko muzibira ngo nikuya byansuko wapi two twese ari usanga tugiye muri chorale tutabizi neza kuko kubera ko kubikunda no kumara igihe kirekire tubikora usanga nyene twabaye ego turakingurukire cyane murumva cyo namwe bakunzi mubandanye gukurikirana chorale ni chorale dasanzwe ifise amateka tumvise ko kuva mu 2007 bari kugikorwa haraheze imyaka irenga 10 mwoba mumaze gukora ibiki ego cyane iyo tumaze gukora ibintu byinshi cyane amarubumu atandukanye amakonseri ku masitade atandukanye mbo kujya mu maprizo bako tumaze gusora ku marubumu agera ku tuye dusora album igera ku 9 ama video tumaze gukora amarubumu agera ku 4 ubwo nuko ese no kuri Rwanda ndondagura byo tumaze gukora novuga bukira bugace okay Diana wewe umazi ikiringo kingana guturi entraîneur wa Chorale Dawn Joy
nari nabivuze kuva korale itangura gushika uyu munsi sinsiba kuba entraîneur. Ego turumva yuko Diana wakoze ibintu bigashima, ariko nibaza yuko muguma murokirita n'abandi. Ni kiki wibaza yuko abantu baguma bashima ati wewe ni wewe tubera entraîneur kandi amatora ubwo ntubarabigitsure bakaca bavuga bati nta wundi basi nuko nyene Diane nasubira turongore naho hariho wundi Julienne yariko turongore. Oya igitsure cagute hari abantu usanga mu association canke mu societe bavuga bati bajya ntibakogwa ko nubwo haba hari abandi babishoboye kubarusha. Sinibaza ko ari uko oya sinibaza ko ari uko nibaza ko ari kubera ko dukorana neza kubera ko hariho umuntu usanga azi kuririmba yego ariko atazi kwigisha. Biri uburyo bubiri biratandukanye. Hariho usanga azi kuririmba ariko kwigisha atavyazi. Nico gituma rero je novuga ko izo don zibiri zose ndazifise kubera ko ndibuka ko nkiritera nkarisama nahoze ngenda no mu yandi makora aratandukanye ruguru hehe nigisha abaririmbyi komsa umva nyene n'ibintu bikurimo. Yego. Okay Diana, turazi neza yuko abaririmbyi mu iyi minsi bashobora kuririmba kugira gusa baririmbe bironderere n'amafaranga. Ego mwebwe muri Dawn Joy kuririmba mu binsigura imeze gute? Twebwe kuririmba kwacu no gutanga ubutumwa kwigisha abantu. Ego kubera ko indirimbo turirimba indirimbo zitandukanye z'ubutumwa butandukanye kandi twumva ko zofasha imitima y'abantu kwiyegurira Imana canke kwihana. Ico nico cane nyamukuru. Okay Julienne umuririmbyi wowe umaze gutahura yuko umuririmbyi ari kategerezwa kwitwara gute na cane ko musanzwe muri Chorale Dawn Joy imaze gukundwa. Hari umuntu avuga ati jewe ndagiye mwijya ko hari maze gukundwa bavuga ngo biri kuri hit uravyumva sinzi ko mumaze kuvyumva ngo ijya ko hari kuri hit reka nanje nifatanye nayo mugabo ufise yindi ntumbero. Wewe umaze gutahura ko umuririmbyi ari iki cyangwa ategerezwa kwitwara gute? Bo ego murakoze cyane. Bo je uko maze gutahura ukuntu umuririmbyi yoba akwiye kwitwara. Bwa mbere na mbere umuririmbyi akwiye kuba umuco. Ego akaba nk'itara rimurikira abandi. Ariko ntaguciriyemo harabavuga bati murabe ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora, murabe ivyo ndirimba mugabo ntimurabe ivyo nkora. Ico naco kivuga gute? Bo urabona buga iyi si umugwanizi yarayimanukiye kandi nawe nyene mwijuru ngo yari umuririmbyi. Ego urumva rero abaririmbyi tugenda novuga ko tugenda duhura n'intambamye nyinshi kuko ico gikorwa Satani arakigwanya cane. Yarakigwanya cane narirya mwijuru arico yakora abaririmbyi bafite ifuhe ginshi cane. Ego niyo mpamvu rusanga agenda aduta mu mitegi n'iriya ariko byukuri turagerageza nyene kumugwanya nyene tukamutsinda tukabera umuca abandi. Yego nuko numva no bivuga. Abaririmbyi benshi iyo bariko baratera imbere nkuko Julienne amaze kubivuga bagira ibibagora byinshi. Hari ababa baririmbyi bakaja kuri hit nka kwa kundi kwamye tubivuga hanyuma ugasanga batwawe n'abandi bantu ugasanga rikaja mu makonsere yitirirwa ngo na gospel ariko ugasanga n'ibindi bintu birimwo. Mwebwe muhora mubibona reka nsubire kuri chef wanyu mwebwe ntimuhora mugira ibyo bigerageza? Ego me murakoze nibaza ko uri umuririmbyi w'Abadiventiste. Ubuzi ko umuvuga butumwa ukuri vuga butumwa biciye mu ndirimbo. Umupasiteri abicisha mu ndirimbo. Ahubwo turanabarusha ko twebwe tubikora kenshi tuboneka kenshi. Niyo mpamvu rero uzicuri ucumye nuko witwara. Ego kabisa. Rero ivyo igihe umaze kumva ko ukuri ko gwacimana hari ibintu rero udashobora kwinjiramo. Mugihe naho ubuvyinjiyemo uba wataye intumbero. Ego murakoze. Diana, hari abantu bumvise akajwi kawe bagaca bavuga bati ese Diana ntabompe nimero yiwe
ukibaza yuko bagomba ngo basengere cyangwa baririmbire babuzuzwe ugasanga umusore yipfujije kukubona wewe uririmba ugasanga yipfuza ko mubonana nyene ukamuririmbira ukabandanya umuririmbira n'izindi ndirimbo wewe nk'umuntu asanzwe anaririmba ku giti ciwe ushobora no kuba warahamagawe n'abantu ati indirimbo zawe ziraturyohera ibyo bintu ubyifatamo gute ukuntu nocishura ico kibazo cawe hamwe gusa kiragoye kubera ko jewe ndi umudamu jewe ndi umudamu ariko sinubatse novuga ko sinubwiye nobivuga ariko nyene abantu bashobora kwibaza ati none hariho umudamu atubatse ego nyene birashika nyene kubera turi muri iyi si bigashika nyene ibintu bikamera nabi rero sinumva ingene nocishura menga nari kucishura nk'ico yaba nari nkiri inkumi ariko gusa inimero nyene barayihanahana bakandondera ego ariko benshi ntibaba bafise imigambi wowe washatse kuvuga oyaye benshi baba bafise imigambi yuko nobafasha nkabigisha bagashika huri nawe voilà okay ndiko bakengurukire cyane ego muravuze yuko mumaze gusohora album menshi audio ariko kandi muramaze gusohora na video mbega ko nzi bitwara uburyo bwinshi mwebwe muraheza mukitunganya gute canke Chorale Dawn Joy irimo abantu baba boss tubaze chef wa ego murakoze iki kibazo twama twahuye naco kubera ko uravye ukuntu uriko turaba visage canke ubuzima tubayemo oya muratagase nta kibazo bishobora kuko ugiye kuraba nka 95% usanga turi abanyeshuri abandi bishomeri byo ngaho abantu bariko barondera akazi ngo baranadukosoye ngo bishomeri ngo nabantu bariko barondera akazi rero mugabo kubera ko twebwe mu bisanzwe turafise gahunda twihaye ngo turafise cotisation ntererano twebwe ni kuvuga ko turafise amategeko twubakiyeko amategeko rero iyo yarenze hari ibihano habwa ucerewe turaguca amande wasivye turaguca amande uravyumva hanyuma tukagira n'igihe c'amasengesho tukiyiriza isengero cy'igikorwa n'imigambi tuba dufise hama rero muri kwa gucererwa kwa gusiba dushaka gutegura nk'umugambi aza kudufasha amatonga twebwe ku giti cacu twongera tukagira cotisation tugakora hanyuma nyine kuba twasenze indimo zacu usanga hariho abazikunda bavuga ati ino korale kubera iririmbo kunuku nibyoherera nyine reka tubafate mu mugongo ko musa turonka ubwo buryo uko nyine bakaduterera bamwe hanyuma ko tukyongereza basi ugasanga ko twagikoze ntimuhava muvuga muti amafaranga yabuze kubera ati abantu bagize iminsi bacererwa ibyo nabyo nibaza ko muri ubuzima tubayemo bidakunda kuko usanga wafatiriwe sex usanga arakuvuyemwo ibyo nendira kuvuyemwo basi nuko okay Julienne bakubwiye bati uyu munsi canke nkuko kwezi tukigusohora indirimbo umwe wese azozana ibihumbi 100 uraheze ukabyakira gute na cyane cyane ko ubusanzwe uzi ubuzima butoroshe n'igitoro cyake cyo oya nabo nyene barabizi bijana ni menshi vraiment nka je ntayo bonsaba ego bansaba ayo tungana bansaba ayo ture mande majambo intererano zo muri Chorale Dawn Joy sumuzigo cyangwa umutwaro umuntu avuge ngo yo kwidoga cyangwa kikura muri Chorale oya asha oya kabisa ego reka rero nsubire ndabaza ikibazo kandi nkunda kubaza n'abantu benshi okay mwebwe nizihe ndoto mwifuza gushikako turiko turekeza no ku musozo w'ikiganiro nizihe ndoto mwifuza gushikako rero muri Chorale Dawn Joy kuko nta muntu ashobora gukora atagira iyo ari karerekeza atagira inzozi zahashaka gushika ego murakoze indoto ya mbere nuko twifuza kuzobona kwami bw'Imana impande y'ivyo rero turafise ibyo turafise twavuye na dushaka gushika ubwa mbere sivuga ngo nukwiyemera cyangwa nibiki mugabo igihe ubugiye mu kintu uriha ihangiro twebwe twifuza
kuzobona ubwami bw'Imana hama tukaba abaririmbyi bavuga ubutumwa biciye mu ndirimbo babikora neza tuba twifuza no kuzoja buka imbibe zitandukanye hirya no hino basa abantu bakamenya igikorwa dukora ego mu ntangamara ari iki kiganiro twari twacishijemwo ibijanye n'ubutumire bugize iminsi bubica bigacika ku mbuga ngurukana bumenyi aho bamwe bavuga bati hazoca uwambaye muri Chorale Dawn Joy Sororezo bavuga bati uburyo bwo kwideplasa ntisicoroshe ariko tuzotira gashambara mbega mushobora kutubwira neza neza ivy'iyo concert n'uburyo kumbure mubona ko bizotwara nambara abantu kumbure muvuga muti barashobora no kunadushigikira nabyo nyene bikavugwa canke urashobora kuvuga ati byose zaraheze nta kibazo tuze twese duhezagirwa n'abamenyesha makuru ba JCTV bashike egome murakoze mu bisanzwe integuro tuyirimwo kandi igeze ku musozo kandi ntabwo twobonye twovuga ngo yuzo havisiya wapi kabisa ariko murazi yuko iwa cyo kuririmba cyo uje muri studio gusohora amasanamu nk'abantu bamenyereye ibintu by'indirimbo ni kuko kitoroshe hanyuma kubera ko usanga nyene nkuko nabivuze turi abanyeshure hari ibintu nyene bitugora ugasanga turimvuye gukora indirimbo izi ugasanga bitwaye igihe kirekire kubera ko nta buryo dufise no muri kare ugasanga benshi nta buzi dufise rero abantu bifuza ko tubana dutera imbere igiho cy'Imana gitera kijambere mu by'ukuri bodushigikira ko bashoboye ariko cyane cyane mu masengesho no mu mpanuro hama ibindi bigakurikira rero turabatumiriye itariki 27 z'ukumunani vraiment nta muntu azidoga turabateguye uturimbo twiza cyane mu Giswahili Kigande ashabazoheza kabisa ego hanyuma byo kuyunguruza navyo ababango hariya ni kure munda ni kure munda ni kure no nyine hari kure ngo bizotangura premid bashaka gushogomanga gato basuga hashika koshika rero kwa abakunzi bacu bizotunezera basi okay iyo umuntu ateguye urubanza ategereza kurondera n'abakunzi bazomushigikira mbega utubwira neza neza kugira ngo twinjize mu ivyo birori hazoba hari abatumire bande nabande burya hari umuntu avuga bati uru rubanza rero ruzoba rusanzwe kubera ko abona yuko atabandi bazoba baje kugwitabira egome twaratumiye amakorali atandukanye mu gisagara ca Bujumbura twaratumiye Rasta Voice GS sinzi ko wozura tubwira naho zipa okay reka mvuga abo twatumiye bo mu Kanyosha Mirango mu Gisyo wabita mu Buzige ari muri Bujumbura rerale Kiriri Jabe n'amagrupu atandukanye no kuvuga ngo gisagara cyose kizoba cyasindukanye ego none rero turiko turasozera mwebwe inyuma y'iyo concert bon kumbure concert yose bifise ihangiro ryayo hangiro mukavuga muti no kwegeranya uburyo kumbure bwo kuriha ama video tutahejeje kuriha canke naho kumbure dushaka ko rivuga butumwa canke ni concert y'amashimwe mu bio concert izoba ari iki ego murakoze nuvuga yuko ibyo tuzadushikiriza uwo munsi ntabwo nta deni dufise kuko ni ibintu twateguye gusa iyo concert izo ndirimbo dufise icifuzo ko uno mwaka nyine mu 2022 yaduzikoreye amasanamu ari ku rwego rwo hejuru rero muri iyo concert tuzoba tubashikiriza izo ndirimbo muri audio vocale turirimba hanyuma abifuza ko bokwama bazibona izo ndirimbo kumva n'amajambo ari muri zo turabatumira ko boza bibangikanije akantu kugira ngo icyo cifuzo dufise tuze tugirangure vyoroshe okay entraîneur wewe equipe yawe wayiteguye gute kuri match igiye kuba kumbure bon hahiganwa riri direct mugabo kandi iyo umuntu afise abandi bantu bazoba baje kuririmba nawe ari yaranje kugira ngo abahereze ibintu mfungurwa zirunze sivyo none ego entraîneur jewe equipe yanje hagaze neza bon turi bake ntabwo turi benshi waratubonye
ariko nizere ko wumvise bon novuga ati turi bato ntituri kujya umuntu avuga ngo ndi muto sindi gito turi bake ariko dukora vyiza kabisa ariko cane cane dushima Imana kuko niyo dushoboza irabidukoresha kabisa bikagenda neza jewe rero novuga ko bimeze neza duhagaze neza bizoba ari ibintu bitesa kabisa utazoza azobahombye pe nta ruhombo rungana n'ubu. Reka ndabasabe kumbure tugira turangize akaririmbo kamwe mushobora no gucisha ko akakubure kamwe kiyo kumbure mwa marasubiyemo mu Giswahili sinzi ko mwa biteguye moyuronka canke kumbure ko hozo mu kindi kiganiro tuzogirana ariko hamwe ko bakahari mu gacisha. Murakoze. Turashobora kuririmba nako mu kigande. Yego naje nako nta kibazo kugira ngo bacishije. Yokana omubatiza yatekatekela Yesu ate aleye yabatiza Yesu musoka mu maso alangilila mudungu abulila bantu be ninye ebibi enkomelelo ya yokana bamusiba mukomela keludia afuna obuja asabo mutwe wa yokana okusababu bikutuse yokana bamusalu mutwe naye gwe wandisabyotya mukwano webuze. Amen. Amina. Nibaza rero nshuti namwe bakunzi mwariko mukurikirana ikiganiro natwe turafise impano no kuri aka karirimbo kari mu rurimi rw'ikiganda sinzi ariko mbere yuko turangiza ko baje kutubwira mu majambo make cyane ico bariko baravuga n'indirimbo nziza cyane zishobora kugushira muri mode kimwe bavuga ngo umuntu kuja muri mode nivyo bazoba bari muri rero samedi itariki 27 ni munsi udasanzwe kuri Chorale Dawn Joy imgihe izobiri gikorana n'abanyagisagara no muri rirayo bazoba bahari niko hare rero mwumva ko ishoboye si bya bindi byo gutaka umuntu amavuta kandi atayisize niko hare ibishoboye rero mu majambo make cyane reka nsabe ijambo mwoshobora kubwira bariko baradukurikirana ubusabe mushobora kugira kumbore mbere no ufise ico yobashigikiza kuko izi ndirimbo zitegerezwa gusohoka zitegerezwa gushikira abantu imitima ikire murashobora kuvuga muti ngaka nakarimi kashe na nimero ya konti ruguruye muri Finbank canke muri Interbank uwozipfuza kudushigikira azacishe reka ngaruke kuri chef wa Chorale Amede. Ego cyane murakoze hanyuma mu by'ukuri twagiye twumva ibisabo by'abakunzi bacu abakunzi bakunda igikorwa dukora rero izo ndirimbo twagiye dutegura indirimbo zagiye zikundwa na ndirimbo nshasha zizoba zihari ibarahawe ikaze hanyuma muri kano kanya ntabwo novuga ko notanga nimero ya konti banki runaka ariko turafise akanimero ka limikash 69 875 510 ko tumva igifaransa kirundi kirangora cyane gerageza ni 39 amajana 870 amajana 510 kwa wale ambao hawaelewi Kirundi wanasikia Kiswahili wanataka kusupport kabisa hii tamasha ya kwaya Dawn Joy. Sasa utaweza kutaja namba kwa lugha ya Kiswahili kabisa ili watu waweze kwa support Okay nibaza ko nshuti mwamaze kubyumva kumbure arashobora kuca avuga kajambo ko gusezera abakunzi mu gihe tuca duhereza na Diane nka mu entraîneur avuga kajambo gusezera na Julien. Okay murakoze ko bwa mbere kengurukire cyane TV ni JCTV turabashimiye cyane baratwiyumviriye ko Imana bahezagire studio terija mbere ndazi bizogenda neza niko kubera ko bakoye kuba ciza okay hama taka duhikaze abakunzi ba Dawn Joy Singers
tunabasezera tunabashimira abantu mwese madukurikiranye tuzosubira Imana ibahezagire. Okay, entraîneur akajambo kanyuma. Jewe akajambo kanyuma mvuga sa kandi karazwi nako gutumira abakunzi bacu barahari kandi ni benshi turabizi. Rero turabatumiye 27 muzobe muhari muze musidukane niyo nka kabisa ibintu bizoba biryoshe bishushe kabisa bizoba bitesa. Ego me hanyuma kandi namwe tubashimire kuri aka kanyamwa tumaranye namwe JCTV. Ne twasubira kubatumira muzoza cyane. Okay Julienne mugihe dusezera abakunzi bacu. Ego murakoze cyane. Naje nukubatumira. Ego nukubatumira vraiment kuri uwo munsi bazobe bahari kuko bizoba biryoshe. Utazoza azoba homvye imigisha y'Imana. Okay, namwe nibaza yuko nitwasubira gutumira Chorale Dawn Joy muri studio za JCTV muzo Twitter. Nta kibazo na kimwe kandi turabashimiye cyane. Turabashimiye inshuti namwe bakunzi, iki ni kiganiro twarimwo citwa nako turafise impano. Cyari kiganiro rero gihakaryo abaririmbyi baririmba mu makorale imigwi yo mu mashengero, hari abaririmba ku biti byabo nabo turabahaye ikaze. Eka kandi nagira ndabamenyesha yuko JCTV nyine sanzwe ifise n'igisata cyo guhinyanyura indirimbo amashusho bimwe bita audio visuel n'abafise imanza nabo nyine turabakira. JCTV iriho ku bwanyu kandi JCTV ni ya JCTV iririmba ireka ngo amajwi yanyashike kure hashoboka. Rero naho butaha tuzusubira ciao ciao.